Nimba buri munsi wama wiyumvira impamvu banaka batakwemera canke wama ushaka kwemeza abantu, ariko rimwe na rimwe ugasanga uriko ukora ibintu ha gutuma bakwemera ahubwo bituma bagusaba gukora ibindi bintu birenze, ugasanga rimwe na rimwe uriko ukora ibintu bidakenewe canke utari ukwiye gukora kugira ngo ubemeze. Ariko abantu ntibanyurwa, abantu ntibemera, ariko hari urugero bagerako basuka bakavuga bati naka kweri yagiye yaratwemeje nubwo tutemera. Rero uyu munsi ngiye kukubwira bimwe mu bintu wokora kugira ngo wemeze abantu basi bavuge ngo naka ahantu yaratwemeje kabisa, hakwirirwa aterana amajambo canke uvuga ibindi bintu. Reka ndakubwire amwe mu mabanga canke bimwe mu bintu wokoresha kugira ngo wemeze abantu. Ikaze kuri Juiferg, nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Ikintu ca mbere ukwiye gukora nimba ushaka kwemeza abantu canke nimba ushaka yuko abantu bakwemera basi kuri rwa rwego uvuga ngo basi baranyemeye ku bice 90%, si ngombwa utere mu kugura amahuzu, si ngombwa ngo uhere mu kubereka ibyo utunze, si ngombwa ngo uhere mu kubiyemera ko majambo, ahubwo ikintu ca mbere ukora kugira ngo abantu ubemeze ni ukubaho ubuzima bwawe ata numwe witayeho. Ni ukuvuga ngo ni ukubaho ubuzima bwawe bwa wenyene, bavuga I don't care, batavuga ntaco biba bigutwaye. Ariko ikintu ca mbere gituma wemeza abantu ni ukubaho ubuzima butavugirwamo. Hasi mvuze ngo ntuzoce ngo uba ngo umuntu badahanurwa, ariko ikintu ca mbere gituma umuntu yemeza abantu ni ukubaho ubuzima bwiwe bwiyite ata muntu n'umwe amushirako pressure yo kubaho uko ashatse. Rero iki nico kintu ca mbere ushobora gukora kugira ngo wemeze abantu. Ikintu ca mbere ni ukubaho wewe nyene ubwawe, ukiyakira, ugakora ibintu wumva biguha amahoro, ugakora ibintu wumva biguha umunezero. Iki nico ca mbere, kubera yuko ikintu bagikora bazotangura kuvuga ngo urya yarabaye ikinani, urya nashoboka. Kuko akenshi iyo umuntu adakoze ibyo wipfuza canke ibyo bipfuza baca batangura kuvuga yuko adashoboka. Ikintu ca kabiri, nimba ushaka kwemeza abantu kugira ngo bakwemere canke bagufate nkuko ushaka ko bagufata, ikintu ca kabiri kandi c'ingenzi kicoco kiraba abantu bose, ni ugukora cane. Ni ukuvuga ngo ni ugukora cane kandi ugatera imbere. Burya uzorabe neza umuntu bemera canke umuntu batinya canke bafata nk'icitegererezo, ni wa muntu yakoze hanyuma agatera imbere mu vyo yakoze. Iyo umaze kubaka izina canke iyo umaze gutera imbere mu kintu kanaka, my brother canke mushiki wanje, ndabizi yuko ubutakwemera wese ku mutima afuma akwemera ku mubiri inyuma canke afuma bigaragaza akwemera, naho mu mutima iwe biba bitariyo arakwemera ku nguvu inyuma. Rero iki nico kintu ca kabiri cyo kwemeza abantu. Akenshi bavuga yuko abantu birengagiza telefone yawe kubera yuko utaratera imbere. Niyo wamara gutera imbere nta muntu azoshobora kwirengagiza telefone yawe, ntibazosubira kuvuga ngo banza urindire ngo mvugane n'umuntu kamenga wewe ntiwari umuntu. Bazopfa kubona apere yawe canke bazopfa kubona bipu yawe, bazoshobora kurondera kubera iki warakoze uratera imbere. Ikindi kintu ca gatatu cyo gukora nimba ushaka yuko abantu bakwemera bakagufata nkuko wifuza yuko bagufata, ni ukwikunda. Kwikunda ukimenya intege nke zawe, ukamenya naho ushobora canke inguvu zawe aho zihagaze, hanyuma ukamenya kwikontrola. Niko kwikunda. Simvuze kuba indyarya kwa kundi ugenda urahemukira abantu bose kugira ngo ube mpemuke ndamuke, oya. Aha ndavuga ngo kwimenya intege nke zawe, ukamenya ati jewe igituma nshavura ni iki, jewe igituma ndyoherwa ni iki, ukamenya gukontrola ishavu ryawe, ukamenya gukontrola umunezero wawe. Uko niko kwikunda. Iki umaze kukimenya abantu urabemeza, kuko aho bashaka kushavura si ushavurira, kandi aho bashaka kutwengera si utwengera. Rero mu gihe abantu bananiwe kugukontrola uri kurabemeza, pana kwiriguragura amahudu canke wifotoza amafoto uvuga ngo habambona gute ngo hameze gute, kuko abantu nibagenda muri ubwo buryo bazoguma gusaba ibirenze, kuko harimo abama bakurenza bavuga ati naho wakoze ibintu bimeze nka naka. Mugabo ni wikunda ukimenya, aha uzobemeza. Ikindi kintu ca kane kizotuma wemeza abantu kumenya uko uteye. Hariho umuntu usanga muri societe canke muri quartier ububayemwe usanga ari wa muntu
ata bintu birenze mugabo kubera ko yamaze kwimenya ingene ateye azi n'ingene yambika umubiri wiwe. Aha simvuze ngo uzoshigenda kugura ngo amahuzu y'amamiliyoni canke iki kuko kugira wemeze abantu bashaka kugura amahuzu y'amamiliyoni ariko ugahura n'umwana yambaye impuzu 30 canke 40 ugasanga arabereye kukurusha. Rero nimba ushaka kwemeza abantu manza umenye uko uteye, uvuga ati jewe nambaye izi style ndabegwa. Rero niwamara kwimenya uko uteye ntibizogusaba amafaranga menshi kugira ngo wemeze abantu, ahubwo bizogusaba tu kuba warimenye gastile kawe ukavuga ati jewe ngiye nambaye gastile kweri bamberewe. Simpaka ari ucugura amahuzu ibintu birenze cyane kugira ngo ubegoya. Hari umuntu usanga muri karici ugasanga ntiyambara ibintu bizimvye mugabo buri munsi yamaberewe, nuko aba yarimenye, nuko aba yaritahuye uko ateye nuko ameze. Iki rero kizogufasha kugira ngo abantu bakwemere canke abantu bakubone nkuko wifuza ko bakubona. Ikindi kintu ca gatanu arico ca nyuma, nimba ushaka kwemeza abantu nukwiga kuba seriye nyine, ukaba umuntu afise ahahagaze nkuwe niryo canke nzojiyo biri canke usange imisi yose uri kurafina, imisi yose ibintu byose bifata nko kumenga nta gaciro bifise, umuntu wese muhuye nuko umva abantu bose bafata kumwe mu bisanzwe. Rero mu gihe utabaye seriye naho woba wambaye ibintu bimeze gute, naho wikigenda mu bintu bimeze gute, umuntu murashobora guhura taramuvugisha akakubona kuri seriye canke akakubati nakayanyemeje mugabo umaze kuvuga canke abonye ingene witwara akavuga ati wa muntu ntakiriyo. Rero iga kuba seriye. Rimwe na rimwe iyo ugiye ahantu uri mushasha ugapowesha nyene ukajya ubuseriye ukabereka yuko nawe wihagazeko, ariko mu gihe utihagazeko bica bikugora. Nakare baca umugani ngo agasore katiraririye ntikarongora inkumi. Rero nawe mu gihe utihagazeko canke ngo ube serious canke rimwe na rimwe ufate ibintu wifate nk'ibintu bizima, nta muntu n'umwe uzopfa wemeje naho uzogura ibintu bimeze gute bazomwe bavuga ngo ngwe wa mu boss w'umukomediye ngwe wa wundi niki niki. Rero ibi bizotuma abantu bakwemera. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Ibintu bitanu ndakubwiye ngaha ni wabikorera ko urashobora kwemeza abantu buke buke bakanakwemera. Mwakoze kubana nanje. Nimba ugeje ikiganiro hano uri umuntu w'agaciro kuri jewe no kuri twebwe. Mwandanye mukora subscribe. Ciao ciao.